Enfin si là. Attends, tu vas aussi là. Ok, la question ici c'est ikintu ciza kimaze kugushikira kubera uri umutwipe. Ikintu kimaze kunshikira ciza kandi umutwipe naraharonkeye umuryango munini ya gose. Pour la petite anecdote, même pour mon ami, il y a même un ami, il m'a dit bon, va chercher sur ton Unicach, nakurungikiye akantu ka happy birthday, umuntu ntarenzi umugabo umuntu twahuriye kumanyira yo kuri Twitter. Merci. Bisaba iki ngo ube umutwipe? Bisaba gutelecharger Twitter kuri Play Store cyangwa kuri App Store, ukainstalla muri telefone, ugakrea compte, hama ugasoma amatweet y'abandi bantu, ukainteragisa n'abandi bantu, et puis c'est tout. Ukunze guposta uduki kuri Twitter? Je nkunda guposta ibintu by'ubuzima busanzwe, surtout ama blague, ibintu bitwengeje, kugira bituma umuntu ashobora kunguka mu mutwe kazo ari kuri Twitter. Mu tweet utarabona ushaka kubona. Umugenzi wanje mugabo twamenye kuri Twitter tutazananye ubonye yitwa Loic Nawonzi. N'abahe batwite ubona bazwi gusumba abandi? Rukori, Moustiquaire. Qui fait le mic quand même, urumva aratwononera tiere kenshi, urumva numva umenga nabo banje mu mutwe bwa mbere. Avantage zo kuba umutwipe. Avantage zo kuba umutwipe ni uko ari ni famille, abatwipe ni famille, mukwakura famille, abagenzi, inshuti, niyo avantage nkuru. Wagiye kuri Twitter ryari bashaka gushika kuki? Nagiye kuri Twitter en 2018. Nashaka kumenya amakuru, nari curieuse. Icyo nashaka gushikako kumenya kudiscuter, kuko Twitter je trouve ça un peu plus sérieux gusumba les autres réseaux sociaux en fait, naho irimita abantu ivyo bavuga. Umutwipe kitu fascina. Fascina. Ndashaka kugisimba ntigisesansi. Nta numwe fascina gose. Wiyumva gute uri umutwipe? Niyumva bon parce que ndayigira ibintu byinshi par rapport y'ivyiyumviro by'abandi bantu. D'après toi, abatwipe isango imaziki? Wow. D'après jewe, abatwipe isango ni ikimazi d'abord ni guhuza abantu
bari kuri Twitter, mais encore plus ni ugutuma abantu bafite ibyiyumviro bari kuri Twitter bashobora guhura bakaganira. Hari gusanga kuri Twitter dufite ibyiyumviro bitandukanye, mugabo iyo tugize iryo sango turamenyana tukaganira, hari ibintu biba bitandukanya n'ibiduhuza, ariko iyo tuganiriye hari byinshi tumenyana entre nous. Okay. Umva ko turaraguza. Jesus. Munangana Twitter niyo yincabwenge gusa. Eka sivyo. Niya twese, ni wanje, niya wewe. Afise ico batereye canke bashaka kuganira. Nko mu buzima busanzwe. Kari kwiguye kuri jewe mu bantu bose. Idea uko namutu. #nkunda mu Kirundi. Utwo tuntu uratuzi utubona gute? Narayibonye bihita. Ibya idea narabonye ababivuze. Sisanzwe mvuga Igiswahili cyinshi ariko narabitahuye. Nkunda mu Kirundi, c'est une très bonne initiative. Ituma abantu biyibutsa kuvuga Ikirundi kandi Ikirundi gusa batakivanze n'izindi ndimi. Ndabishigikiye byose. Okay. Abatwipe bamariye iki igihugu? Je dirais icyo bamariye igihugu ni kuba, comment dire, update, vous présentant informations sous de différents angles, sous de différents points de vue, no gutuma abantu, comment dire, baronka des informations en temps réel. C'est ça. Ntibibaza ko Twitter ntibibaza ko Twitter igutwara umwanya wo gukora iyindi migambi y'iterambere. Oya bro. Bon, Twitter ni genre ndayikoresha, c'est vrai ndashaka kwikoresha umunsi wose gusa akanya gato genre ukaraba les informations, ukaronka n'umwanya wo gukomanta n'ibisanzwe. Nishobora gutwara umwanya wundi. Yego. Définir mon tweep, c'est un Burundais qui appartient à la plateforme Twitter et j'en fais partie. Mbega ibinyamakuru bikoresha Twitter ubona biri gute? Ibinyamakuru byo mu Burundi. En tout cas harimo amakuru atuma tutanga amadeba yandi. Nico kintu kiryoshye kuri Twitter kuko bituma duteramisha abantu. Donc nico gituma hariho nka Dibere, Yaga, byose turabikunda. Ibyo nibyo nzi. Attends, turashaka gusubiramo. Twitter bivanye nuko ukoresheje ngo irashobora gutaba nziza, nibyo tonga ugutemura ku mwaruhuka. Je comprends pas la question. C'est vrai que Twitter, en fait, on est très limité de pouvoir exprimer son opinion ou bien ses pensées. Et donc parfois c'est difficile de pouvoir trouver les bons termes et de la bonne intonation. Et donc l'interprétation est très
est très vaste et donc c'est pas toujours facile. Donc il faut que les gens essayent de se limiter en fait quand ils s'expriment, mais c'est pas toujours facile, surtout si quelqu'un t'attaque entre parenthèses pour quelque chose que tu as dit. Izina Abatwip yavuye he yatanguye ryari? Izina Abatwip yavuye kuri communauté burundaise qui est active sur Twitter. Donc Abatwip yatanguye ryari? Yatanguye je ndibaza en 2012 si je me trompe pas. Ibaze ikibazo y'ishure. Ok, d'accord, j'y vais. Est-ce que Jimbere Magazine irafasha abarundi kumenya amakuru? Yego cyane. Parce que ku bantu bayikoresha, je dirais par rapport à Facebook no kuri Instagram, turamenya ibintu byinshi. Ko Jimbere ya publie amakuru menshi tutari censé no kumenya turayamenya. Merci beaucoup à Jimbere Magazine de faire partie de notre vie.